Amahoro y'Imana abane namwe mukurikirana ibiganiro vyacu uko bukeye uko bwije, maze ndabaramutse aho muherereye hose mu mihingo ine yose igize isi. Ndabashimire kuba maze kugira subscribe kuri Gabici Gabriel canke Gabici News, n'abataragira subscribe murahawe ikaze mugire subscribe, hama tubandanye tunezerana n'ibiganiro ngira ndabashikiriza. Manze ndabifurize n'impera z'umwaka mwiza wa 2025 hamwe na Noel nziza tugiye guhimbaza, n'intango z'umwaka muhire wa 2026 tugiye gutangura. Imana idutisha amagara tunezerwe kandi ntitwibagire kubwirante gusabikanya duke Imana ituronsa. Ndabibutsa kandi yuko ikintu umuntu dukwizwa kwigengesera nk'abantu bagiriwe impuhwe, bagirirwa ubuntu n'uhoraho we yaturemye, we azi kazoza, yibuka na vyose vyabaye muri kahise. Kugiranya neza, kwitanaho nico kintu ca mbere tubwirizwa gushira imbere nk'abana b'Imana. Ntimwumve hanini narandiriye ku vy'ubw'ubuntu bw'Imana, ni ukuvuga mu vyo dukora vyose dukore twitanaho, tugire twitanaho nubwo tuba turi muri siporo ndundi, ubuntu ntibuje kure. Hama nsaba n'imbabazi ku bantu bamaze igihe kirekire babona ntariko ndapostinga bigiye bitandukanye. Ni ikibazo ca materiel nakoresha mu buryo bwo gupostinga, haba kuri Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram n'izindi mbuga zigiye zitandukanye, nuko habaye ikibazo birashika zitwiba ibikoresho twakoresha. Gusa ariko twizera vyose n'umukama, mu mwaka w'2026 biragenda neza, tugaruke siktere, tubandanye dukora ico bitwa promotion y'impano z'Uburundi. Mu Burundi hari umupira w'amaguru mwiza cane gose, gusa ikibazo kigihari ni promotion kugeza ku mpera z'isi, kuko ugerageje kuraba umupira w'ubu uhari, nubwo woba uri investi, nubwo woba ushirwamwo amahera, ntaho uhuriye n'umupira wa 2013, 2014, 2012 kumanuka uko, kubera umupira wa kiriya gihe wari umupira urimwo target, kandi warimwo target idasanzwe yuko imigwi yo mu Burundi yakora kugira ishike kure hashoboka. Binyuranye n'ubu nubwo bokwinvestisa inguvu si nyinshi, ugerageje kuraba na plan d'action nubwo ishigwaho uca usanga ari ku munwa cane. Gusa ariko style ngiye kuzamwo si style nahora nkoreramwo ubushize, kuko uko umwaka ugiye niko udusigira ibintu bishasha, niko dusigira icigwa, hama tukiyumvira ku mwaka uba ugiye gutangura, tukazana iyindi style shasha, kuko ntitwoca tuguma muri passé. Dutegerezwa kwitaho futur, turaba ivyabaye, kuko pastor idufasha muri present kwievaluer, hama evaluation tugize tuyirinwaringa tukayigira nshasha. Nuko nizere yuko abantu badukurikirana uko bukeye uko bwije, abenshi baguma batubaza biri gute. Imana iko idutije amagara, turi kumwe. Ntiwibagiye kugira subscribe, like na share ku bagenzi bawe bashoboye gushikira ibiganiro tubashikiriza. Nitwa Gabici Gabriel, shimira n'abagiye bamba ko mu bihe bigiye bitandukanye, aho twari duhejeje gutungurwa nyene na kazi zibaye tukibwa ibikoresho, ariko nta na kimwe. Tubashimira abo bose mwatubaye hafi, abo bose mwadusengeye, nanje nkomeza gusengera abakunzi banje. Soon Imana ibikunze ibikorwa biragenda neza cane gose, kandi shimira n'ababandanya bose bakora bapromotinga impano z'Uburundi, ibinyamakuru bigiye bitandukanye, abafana banje
nabo bose bagiye batandukanye. Nshimire n'umuryango wanje, ababanyi banje n'igihugu cyacu c'Uburundi cose muri rusangi. Igihugu gifise umupira mwiza cane gose, igihugu gifise impano zigiye zitandukanye, ariko promotion iracabura, promotion investissement muri media iracabura, kugeza aho Primus League yacu usanga inkino zacu ziriko amasanamu ariko aca kuri FIFA Plus, mu gihe na FFB yabwirizwa kubivyaza nk'umusaruro siporo yacu ikagenda neza. Kandi n'ikindi kintu twe tubwirizwa guha agaciro nka twebwe nyene, nka twebwe nk'abarundi, ikintu ca mbere dushaka guha agaciro ni ururimi rwacu rw'ikirundi, ururimi rwacu rw'ikirundi. Ico nico kintu ca mbere. Ego turifuza yuko n'amakungu amenya yuko iwacu hariko haraba ibintu, ariko ubu ibintu vyaroroshe. Kuri YouTube warapostinga mu kirundi, YouTube igahindura ikirundi ikagishira mu congereza, ibintu vyarateye imbere. Niyo mpamvu ikirundi cacu akenshi hari letre ryaciye kuri page ya Federation y'umupira w'amaguru kuri Facebook. Iyo letre bivanye n'ivyo bari bashitse kwandika, ariko hari akantu katagenze neza cane. Ca ndibaza nti mbega iyo bavyandika mu kirundi ako kaherere kari kubamwo? Ca nsanga ahubwo turagerageza gushiramwo ibifaransa, ivyongereza, tugasanga hariho ubutumwa twashaka gushikako, tugasanga ahubwo tubuciyeko gatoyi, hari n'akandi gakosa gatoyi gaciye kaba. Dusaba rero na Federation y'umupira w'amaguru iraba kandi gakorereko, kuko nta Premier League muri FA ntabwo bapostinga bakoresheje ikirundi canke igifaransa, bakoresha ururimi rwabo kavukire, icongereza. Niba icongereza kiri international, n'abashinwa bakoresha igishinwa cabo, kandi umaze kuraba ifoto uca wibwira ikiba cabaye. Ego nico kintu gihari Federation ibwirizwa kurabirako. Ikindi kintu tubwirizwa guha agaciro ni ikintu citwa ngo ni design. Design muri siporo y'umupira w'amaguru itegerezwa gukorerwako cane gose, kugira duha agaciro les designers, les créateurs de contenu, kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Mbana ndabifuriza ibihe vyiza. Ntiwibagire kugira subscribe muri video kuri channel yacu Gabriel canke Gabic News. Hama mudusengere bigenze neza. 2026 turaza mu yindi shusho, mu nguvu nshasha. Imana ikidutisha amagara, mugire ibihe vyiza. Ciao ciao.